mfise abagore babiri b'amahasa. Iyo umwe apfuye canke nkamubura agatakara n'uwarasigaye nca ndamuta ntaca bakimariye. Abo bagore banje baza ko ari iki? Yo bari iki? Nibaza ko wibaza yuko amabere sawa rero mwakoze. Mfise abagore babiri b'amahasa, umwe apfuye canke umwe ndamubuze nawe undi yarasigaye ca ndamuta. Wibaza ko abagore banje ari iki? Yo, ico novuga I'm so sorry but you turi kumwe nawe. Urazi umuntu ateye inda, urazi umugabo nabinda sa uranyumva, umugabo nabinda urumva, kubera umugabo ashaka kunyi icupa hajya akaca tabira akawufutura urumva. Ndi igihugu unciye umutwe ukanca n'amaguru, simba nkibaye cya gihugu ahubwo ncasanga nabaye ikindi gihugu. Wibaza ko ico gihugu cyo bari cyahe? Baguciye umutwe bakongera bagaca baguca n'amaguru, ico gihugu novuga ati ni Burundi. Oh no. Bonjour, bonsoir, ça va? Murameze neza abakunzi ba Roy TV mwese vaye naho murereye. Ni Bella Shaka on the mic, behind the camera ni Elfed Kalfa kadufasha kugira ngo ama image bashikire ari wow sound ibiri original gwangwa. Una musi no musi wa kwizi mutwenge muterame kirazira kwigunga kirazira kugira gahinda numwanya wo gusamara. Nibazo ibiri vya definite ubitwe ni 2000 bikunaniye nta kundi ni kwihangana no guterama gusa muri bwa bumwe. Roy TV Burundi weekend dukurikirane ntucike intege, shira muri commentaire namba uyumvira inyishu, tanga like na partage kugira ngo nabandi bose baterame twagiye. Terero ni sawa. Amakuru yanyu? Nameza. Akazina kanyu? Nitwa Nyandwi Jean Claude. Nanje nitwa Bella Shaka umenyesha amakuru kuri Roy TV. Ndiko ndakora tubazo two mwibarabara ni tubiri. Udutoye ni 2000. Tukunaniye nibisanzwe no guterama. Uri tayari? Tayari. Okay. Unkurikirane neza rero. Ikibazo ca mbere ni iki? Ndi igihugu. Iyo unciye umutwe ukanca n'amaguru, simba nkibaye cya gihugu narindi ahubwo camba ikindi gihugu. Wibaza ko nabandi cyahe gihugu? Je nibaza ko yoba ari umubiri. Umva baguciye iyo mutwe bakaguca amaguru ntubucitwa ko umuntu ubupfuye urumva nico niko nacitwa. Ikibazo cya kabiri. Mfise abagore babiri b'amahasa. Iyo umwe apfuye canke agatakara nawa undi yarasigaye ntaca bakimariye ca ndamuta. Wibaza ko abagore banje ari iki? Je nibaza yuko yoba ari umugore wanje yoba apfuye kubera amaze gupfa ca yitwa marehemu, umva nta kindi abagisigaye akimaze. Uwo mugore wawe apfuye uraze ko bavuga ati ni umugore wa naka ni marehemu ya naka yarameze uko, niko nokisigura. Murakoze cyane. Terero ni sawa. Mweze neza? Ndashima. Akazina kawe? Shukwa Jimana Annabella. Nanje nitwa Bella Shaka, journaliste kuri Roy TV. Ndiko ndakora tubazo two mwibarabara ni tubiri. Udutoye ndaguha 2000, tukunaniye nibisanzwe kwa ruguterama. Uri tayari? Ego. Mba unkurikirane neza rero tubazo tubiri twonyene. Akabazo ka mbere. Ndi igihugu. Iyo unciye umutwe ukanca n'amaguru, simba nkibaye cya gihugu ahubwo cyasanga nabaye ikindi gihugu. Wibaza ko ico gihugu ari cyahe? Umuntu. Okay, ikibazo cya kabiri. Mfise abagore babiri b'amahasa. Iyo umwe apfuye canka gatakara na wa wundi asigaye ca ndamuta ntaco abakimariye. Wibaza yuko abo bagore banje ari iki? Abagore subiramwe numva. Mfise abagore babiri b'amahasa. Iyo umwe apfuye canke nkamubura agatakara n'uwarasigaye nca ndamuta ntaca bakimariye. Abo bagore banje baza ko ari iki? Yo bari iki?
nibaza ko wibaza yuko amabere sawa rero murakoze bite rero Ni sawa. akazina kawe Itwa Richard. Richard. Okay, nanje nitwa Bella Shaka, jeunesse yo kuri Roy TV. Ndiko ndakora utubazo tumwibarabara two guterama ni tubiri. Udutoye ni 2000, tukunaniye ni bisanzwe ni guterama tiyari. Sawa. Akabazo ka mbere nkurikirane neza. Ndi igihugu. Iyo unciye umutwe ukanca n'amaguru. Simba nkibaye ca gihugu narindi ahubwo cansanga nabaye ikindi gihugu. Wibaza ko ico gihugu ari cyahe? Ubwo je nibaza ko wacasigara umutumba igihugu kiba cagiye. Casigara witwa mutumba. Sawa, ikibazo kigira kabiri. Mfise abagore babiri b'amahasa. Iyo umwe apfuye canke agatakara na wa undi yarasigaye ntaca bakimariye nca ndamuta. Wibaza ko abagore banje ari iki? Kure bawe. B'amahasa babiri, umwe atakaye canke agafa na wa undi yarasigaye nca ndamuta ntaco abakimariye. Wibaza ko abagore banje ari iki? Tusaba bibaza nk'amakuru niyo. Amaguru. Okay, murakoze. Bite rero? Ni amahoro cyane. Murameze neza? Ndashima Imana. Akazina kanyu? Nitwa Hakizimana Jean Claude. Jean Claude. Nanje nitwa Bella Shaka, jeunesse yo kuri Roy TV. Ndiko ndakora utubazo tumwibarabara ni tubiri twonyene. Udutoye 2000, tukunaniye nta kibazo no guterama. Uri tayari? Mimi niko tayari. Sawa. Akabazo ka mbere untegere kugira ngo wishire neza. Ndi igihugu. Ariko iyo unciye umutwe ukanca n'amaguru simba nkibaye ca gihugu narindi ahubwo ncamba ikindi gihugu. Wibaza ko ico gihugu ari cyahe? Uri gihugu ugacibwa umutwe ugacibwa n'amaguru ucuba ikindi gihugu. Ico kindi gihugu nibaza ko igihugu kimaze gucika umutwe kigacika n'amaguru ntikiba kibaye igihugu, kiba kibaye ikindi kintu. Kiba kibaye ikindi kintu kititwa igihugu gidafise umutwe nikigira amaguru nikiba gifise ishingiro. Okay, ikibazo kigira kabiri. Mfise abagore babiri b'amahasa. Iyo umwe apfuye canke agatakara na wa wundi asigaye ntaca bakimariye nca ndamuta. Wibaza ko abagore banje ari iki? Subiramo ico kibazo. Mfise abagore babiri b'amahasa. Iyo umwe apfuye canke agatakara na wa wundi asigaye ntaca bakimariye nca ndamuta. Wibaza ko abagore banje ari iki? Ufise abagore babiri b'amahasa. Iyo umugore umwe apfuye ucumuta. Iyo umwe apfuye wa undi yarasigaye nawe nyene nca ndamuta. Wibaza ko abagore banje ari iki? Abo bagore bawe nibaze ko ari umugore umwe apfuye. Uramuta amaze gupfa uwo mugore umwe. Umvuze ko ari amagore babiri b'amahasa. Umugore wa mbere apfuye uramuta. Uwo wundi nawe nyene ugacumuta. Je nibaze ko uwo mugore aba ari umwe nyene nta babiri babaho. Sawa murakoze. Murakoze namwe. Abiterero boga. Sawa. Meze neza. Yego turashe. Akazina kanyu? Ntwande w'Imana Vianney. Vianney. Nanje nitwa Bella Shaka, jeunesse yo kuri Roy TV. Ndiko ndakora utubazo tumwibarabara ni tubirinda kubaza udutoye ni 2000, tukunaniye nta kundi uca wihangana ni guterama. Uri tayari? Yego mende tayari. Akabazo ka mbere rero. Unkurikirane neza. Ndi igihugu. Unciye umutwe ukanca n'amaguru simba nkibaye ca gihugu ahubwo casanga nabaye ikindi gihugu. Wibaza ko ico gihugu cyo bari cyahe? Baguciye umutwe bakongera bagaca baguca n'amaguru. Ico gihugu navuga ati ni Burundi. Bon, ikibazo kigira kabiri. Mfise abagore babiri b'amahasa. Iyo umwe apfuye canke agatakara na wa undi yarasigaye nca ndamuta kuko ntaca bakimariye. Wibaza ko abagore banje yo bari iki? Abagore novuga ko boba ari nk'amahasa. Amahasa. Amahasa gusa? Ndibaza. Sawa murakoze. Bite rero? Ni sawa. Urameze neza? Yego. Akazina kawe? Bantazira Movit, nkaba nitwa Desire.
Desire aka Movit. Nanje nitwa Bella Shaka journaliste yo kuri Royal TV. Ndiko ndakora utubazo two mibarabara. Ndakubaza ni tubiri udutoye 2000 tukunaniye nta kundi ni gutera amate tayari. Sawa. Okay, akabazo ka mbere untegerereza. Ndi gihugu. Ndi igihugu. Ariko unciye umutwe ukanca n'amaguru simba nkibaye cya gihugu ahubwo camba ikindi gihugu. Wibaza ko nabandi cya igihugu. Subiramo twumve. Oh no. Bo ndi gihugu. Ariko unciye umutwe ukanca n'amaguru simba nkibaye cya gihugu narindi ahubwo camba ikindi gihugu. Wibaza ko nabandi cya igihugu. Nibaza ko cyo ari gitoke. Igitoke. Yego. Ikibazo kigira kabiri. Mfise abagore babiri b'amahasa. Abagore banje ni babiri kandi bose na mahasa. Ariko umwe apfuye canke umwe atakaye nundi ntaca bakimariye candamuta. Wibaza ko abagore banje bo bari bande? Subiramo twumve kandi. Mfise abagore babiri b'amahasa. Umwe apfuye canke umwe ndamubuze. Uwundi ntaco abakimariye. Wibaza ko abagore banje ari iki? Amaso. Amaso? Yego. Sawa rero, murakoze. Rero. Ni sawa. Amakuru yawe? Ni meza. Akazina kawe? Nitwa Ndikumana Viator. Viator. Nanje nitwa Bella Shaka journaliste yo kuri Royal TV. Ndiko ndakora utubazo two mwibarabara. Utubazo tubiri ndakubaza udutoye twose ni 2000 tukunaniye nta kundi biba byakunaniye uca wihangana. Uri tayari? Yego ndi tayari. Okay, tuko turatera amarero. Unkurikirane neza. Ikibazo ca mbere. Ndi igihugu. Iyo unciye umutwe ukanca n'amaguru simba nkibaye cya gihugu narindi ahubwo cyasanga nabaye ikindi gihugu. Wibaza ko ico gihugu ari cyahe? Gihugu yani igihugu atamutwe atanamaguru gifise. Okay, ikibazo kigira kabiri. Mfise abagore babiri b'amahasa. Abagore babiri b'amahasa. Iyo umwe apfuye canka gatakara na wa undi yarasigaye candamuta kuko ntaca bakimariye. Wibaza ko abagore banje yo bari iki? Umugore agomara umugore nyene nayo ukagutege hapfuye umwe wundi arasigara numva bapfiriye rimwe. Sawa murakoze terera. Ni sawa. Urameze neza? Yego ndashima. Akazina kawe? Nitwa Renova. Renova nanje nitwa Bella Shaka journaliste yo kuri Royal TV. Ndiko ndakora utubazo two mwibarabara. Utubazo tubiri udutoye twose ni 2000 tukunaniye nta kundi ni guterama. Uri tayari? Ntangorane. Unkurikirane neza rero. Akabazo ka mbere. Ndi igihugu. Ndi igihugu. Ariko iyo unciye umutwe ukanca n'amaguru simba nkibaye cya gihugu narindi ahubwo camba ikindi gihugu. Wibaza ko nabandi cyaye igihugu. Ico naco notora kiragoye gutahurika. Ikibazo cya kabiri. Mfise abagore babiri b'amahasa. Abagore babiri b'amahasa. Iyo umwe apfuye canka gatakara na wa undi yarasigaye ntaca akimariye candamuta. Wibaza ko abagore banje ari iki? Ibyo byose biragoye kwishura. Ni moto. Oya. Gerageza. Ndiko ndiyumvira. Ndikaro kwancakiranije utambaje ikibazo mbaye guciyumvira neza. Yumvire ndaguhaye iminota mike yawe yumvire. Niyumvire ibyo by'igihugu. Subiramwo numve. Mbo ndi igihugu. Iyo unciye umutwe ukanca n'amaguru simba nkibaye cya gihugu narindi. Wibaza ko ico gihugu cyo bari cyahe? Kiragoye gutahurika. Kiragoye gutahura. Sa nta kundi. Bite rero? Bite? Neza cyane ndashimye ko wororaho kuomeze neza ariko narakuye mu Giswahili ikirundi kirangora ariko no bivuga vraiment I'm so sorry. Ndabakunda mwese abantu bose shaka tube ikintu kimwe. Urumva kubera iki ari abantu badusuzugura batugara. Okay. Ngoma ndakubaza utubazo tubiri. Nutubazo tubiri wiyumvira udutoye cyanda guha 2000. Uri tayari? Mbaza. Turoroshe. Untegere neza. Ndi gihugu. Sivyo ndi gihugu. Ariko unciye umutwe ukanca n'amaguru. Simba nkibaye cya gihugu narindi ahubwo camba ikindi gihugu. Wibaza ko nobandi cyahe gihugu? Je vraiment cyo nokora tokora tumvikana ikintu kimwe dukundane tube hamwe
ng'abagenzi umuryango du famille ibihugu b'imbere biko mbali, yani hivi nchi Rwanda, Kenya, wapi wanaendelea, sisi tuna support, tunaikaa chini, inanikosti ministeri inanumiza mimi. Ndio maana nataka sema I love so much kwa kunipa muda mimi na wewe tunaongea mimi na wewe. Nakupenda sana. Oh no. Mbo ikibazo cha kabiri wagize neza. Ikibazo cha kabiri naco. Fise abagore babiri bamahasa. Umwe apfuye, canke umwe ndamubuze. Nawe undi yarasigaye ca ndamuta. Ubaza ko abagore banje ari iki? Yo, ico novuga I'm so sorry, but you turikumwe nawe. Urazi umuntu ateye inda, urazi umugabo nabinda. Sa uranyumva? Umugabo nabinda. Urumva? Kubera umugabo ashaka kunyiha icupa hajya akaca atabira, akawufutura. Urumva? Jewe cyo navuga jewe n'umwana wa kabiri ngurikira amahasa. Sawa urakoze. So guys, street quiz yacu no munsi igarukiye ngaha ngomba ntange inyishu za quiz yacu. Ikibazo cya mbere cyavuga gute? Ndi igihugu. Iyo unciye umutwe ukanca n'amaguru simba nkibaye gihugu ahubwo ncamba ikindi gihugu. Mbega no bandisha igihugu. Ico gihugu ni Mozambique. Muye ko monake sigamfise Zambi. No kuvuga Mozambique biheze hakaca haza Zambi ni gihugu na Mozambique ni gihugu. Ikibazo igira kabiri. Fise abagore banje babiri bamahasa. Iyo umwe afuye uwundi canke agatakara n'usigaye ncandamuta ntaco abakimariye. Ni peri ibirato kimwe gitakaye hagasigara kimwe ndagita canke kimwe gicitse nikindi ntaco kiba kimariye incandagita. Inyishu zarizo wabitoye mwabibonye turayamuha obyananiye. I'm sorry. Bella Shaka on the mic. Roy TV Burundi. Behind camera ni Elfej Calf akadufasha kugira ngo ama image bashikire ari wow sound biri original. Gwangwa bye bye. Roy TV Burundi weekend. Imutangwe muri Roy TV. Ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe. Ico utarabona uterekwa n'ukuramba. Ibintu nyaragase duhuriye muri Roy TV. Ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV. Amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV. Ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV. N'ahandi uzosanga ibihangange atari Roy TV. Nyaragasa cyutinduta Roy TV. Tahuye n'amativi atandukanye. Kuko twaza TV ibita bigaciga.